Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ndabaye mwiriwe mwege mese mwahisemwo radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu kaze murano makuru yo kuri no w'Imana igenekezo rya 20 ukwezi kw'indwi mugira mushikirizwa na Jean Désiré Hatungimana mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Igisata cy'ubuyobozi bujejwe kwegeranya umwimbu be n'ic'ubuyobozi bujejwe ubutunzi mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu anajesa biriko birakora bitisunze amategeko agenga ico kigo. Abanyagihugu mu bice bitandukanye by'u Burundi barafise impungenge ko kugwanya korera bitazoborohera na rya bafise ubukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bo muri Rugombo mu ntara y'Ibitoke baridogera ishirahamwe Limitel ko ataco rikibamariye, bamenyesha ko kiretse umuvuduko wa internet wikwega cyane no guhamagarana ntibigikunda. Mu makuru y'inkino naho umugwi wa Dinamo niwe ugiye kuzoserukira Burundi mu nkino za Road to Bar mu mwaka wa 2026 inyuma yaho utsinze urunani ku ntsinzi 4-3 mukanyisase inkuru imwe mukwaye. Nongeye kuba ikaze bakunzi ba RPA ano makuru tuyahere mu Rugombo aho ikibazo c'amarezo yo guhamagara yishiramwe ryo gutuma tumanaka makuru Limitel cabaye akananira abahinga muri komine c'Ibitoke y'intara ya Bujumbura. Ibi naho bigeze umunsi wose urashobora guhera bidakunze ko umuntu ahamagara mugenzi we akoresheje telefone kandi itazimije. Abanyagihugu baridogera iryo shirahamwe n'inkuru ya Walter Kwizera. Ugwamagara kuri telefone bisanzwe ukoresheje umuhora wa Limitel bisigaye arakayobera abahinga kuko katari gake bidakunda. Abanyagihugu bo mu Rugombo bavuga ko kugira uhamagara umuntu mutore bisaba ko uyunguruza ukaja mu bice bimwe kugira bishobore gukunda nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Amarezo ya Limitel hano muri province y'Ibitoki sanasa hano muri komine Rugombo amarezo ya Limitel yafe connection iri hasi cyane ninka urarondera n'umuntu ku mayinite bisanzwe hari no kuvuga hari ibice ugenda ukaronka umuntu n'ahandi ushobora kuja ntushobora kuronka kandi umuntu ni kuvuga umunsi ushobora kurenga uri ahantu hari telefone umuntu bikanka ntabwo iyo telefone ntushobora kumurondera ntushobora kuyironka kandi irazimije kandi itabizimije kubera amarezo ameze nabi cyane gose. Mu mwiheburo udasanzwe rero abanyagihugu bo mu Rugombo basaba ishirahamwe Limitel gukora uko rishoboye rikanagura ivyuma vyaryo kugira bashobore guhamagara vyoroshe narijya bamaze ibirenga ico kibazo cyo kudahamagara cyabaye indanse. Abantu kuva bari mu myidogo y'ibi bintu bya Limitel ngene bimeze muri no minsi indwi yose igomba kumbagara ibintu bimeze abantu imyidogo abenegihugu irabarenga ituzi nimba ari ikibazo kiba cyabaye kuri antenne nimba ari ikibazo nimba ari ukuntu baza gukemura abantu bamwe kandi kuronka ko intuze connection kwiye aho umuntu ushobora gutelefona ku mayinite atari kuri WhatsApp kurondera umuntu umunsi wose ukamubura. Uretse aho mu Rugombo no mu ntara ya Ngozi ico kibazo cyo kudahamagara neza ngo bikunde hakoreshejwe telefone kirahari kikaba kije ciyongera ku kindi cerekeye connection za internet zimaze igihe zaranse gose kuri abo banyagihugu no mu yindi mice y'igihugu cy'u Burundi. Mwomenya ko kugeza ubu umuhango wari watanzwe na Leokadinda Cyayisaba umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutuma tumanaka makuru kubijanye no gutora umuti w'ico kibazo c'imihora ya internet atana kimwe kirakorwa. Mu makuru nayo ajanye n'intwari bereye ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu anajesa nticashoboye kurangura imirimo kijejwe mu bijanye no kwegeranya umwimbu w'ibigori nk'uko biri mu itegeko rishira ico kigo. Ibi kagaragarira cyane mu gisata c'ubuyobozi bujejwe kwegeranya umwimbu no mu gisata c'ubuyobozi kijejwe ubutunzi muri ico kigo. David Claude Mbananayo yabiduteguriye. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 5 Rusama umwaka wa 2018 rishiraho ikigo kijeje kwegeranya umwimbo anagesa rirerekana neza ibikorwa vy'ico kigo n'ingene gitunganijwe. Uyu munsi tukaba twashimye kugaruka ku bisata bibiri mu bigize ikigo anagesa, ivyo navyo akaba ari ubuyobozi bujejwe kwegeranya umwimbo w'abanyagihugu hamwe n'ubuyobozi bujejwe ubutunzi. Ingingo ya 23 y'itegeko rigena ikigo anagesa bivuga ko ubwo buyobozi bujejwe umwimbo aribwo
buheza bukaraba ibikorwa vyo kugura umwimbu no kuwushira mu bigega. Ikindi ubwo buyobozi bujejwe ni ukuraba umutekano w'uwo mwimbu uri mu bigega mu gucungira ko utononekara n'ingene usohoka. Mu cegeranyo c'umugwi wamaho mu nama nshingamateka mu vyo ujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi cwa 2025 ruhuhuma uyu mwaka carerekanye neza ko ubwo buyobozi butashoboye gukora igikorwa bwari bujejwe, aho ku matoni agera ku bihumbi 72 anagesa yari yegeranije mu mwaka wa 2024 ibice 58 arivyo vyari biri mu bigega bitashoboye kugurishwa n'ico kigo, nayo ibice bingana n'ubusa n'ibice 5 vyari bimaze kononekara ku buryo bitari bigishoboye gukoreshwa. Imvo nyamukuru yuko kononekara akaba ari ivyariwe n'udukoko nk'imbeba hamwe n'inyubakwa zidatunganijwe neza nk'uko biri muri ico cegeranyo c'umugwi wamaho mu vyo ujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi mu nama nshingamateka. Mu bijanye n'ubuyobozi bujejwe ubutunzi muri anagesa, ingingo ya 29 yerekana ko uburyo anagesa ikoresha buva mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka canke bugatangwa n'abakorana na anagesa. Ubwo buryo bukaba bucishwa kuri konte ya anagesa iri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Amakonte y'ico kigo akaba agenzurwa n'ubuyobozi bukuru bwa leta hamwe na sentare icungera amatungo ya leta. Amakuru radio RPA yamenye nuko imvo yoba ituma isango ryo kugura umwimbu w'ibigori ryatanzwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo uburimyi rimaze gusiba inshuro zibiri, ari uko ataburyo ikigo anagesa gifise cyo kugura uwo mwimbu. Abatari bake bakibaza ingene uburyo leta igenera ikigo anagesa bugenzurwa n'ubuyobozi bujejwe ubutunzi bwakoreshejwe kugira uyu munsi ico kigo kibe kidashobora kugura umwimbu w'ibigori. Aya makenga bamwe n'abandi bafise umugwi wamaho mu nama nshingamateka mu vyo ujejwe harimwo uburimyi nawo nyene warerekanye igipfungu kiri mu buryo bwakoreshejwe na anagesa, aho hagiye haribonekeza amafaranga yagiye arasohoka angana hafi n'imiliyoni 16 bitagaragara neza ico yakoze. Abanyagihugu bo muri komine Mwaro y'intara ya Gitega basaba leta gukurikirana uwahoze arongoye intara ya Mwaro ku bunyonyezi bwose yakoze. Abanyagihugu bagiriza Colonel Gasanzwe Gaspard gukorana no gupingira ikibaba abadandaza bisukari be n'ibinyobwa vya Brahudi ku biciro bishakiye kandi ivy'umurengera. Idonido na Hervé Yuhire. Amwe mu manyanga abanyagihugu bavuga ko yakozwe na Colonel Gasanzwe Gaspard ajyanye n'urudandazwa rw'isukari. Uyu munyagihugu w'Imwaro yaganiriye na RPA arigana ingene sukari igurishwa ku mafaranga y'umurengera ugereranije n'igiciro c'ibihumbi 6 cashinzwe na leta. Isukari yandikiwe intara ya Mwaro bayihaye umugwizatunga akaba n'umudandaza Bukuru Rodrigue, akaba ari we yidandariza ikiro ku mafaranga 10,000, agaca asangira inyungu na Colonel Gasanzwe Gaspard azarongoye intara ya Mwaro. Niyo sukari izimvye nkuko bibandanya vyiganwa n'abanyagihugu b'Imwaro ngo imara umwanya urume rumara kuko kw'isoko hashirwa indica n'ikize, igice kinini kigahabwa abakora inzoga zitemewe n'amategeko zigisibije muri iyo komine. Ubwo bunyonyezi, ubwo busuma buteye ubwoba bukabije bacabandanya, aho abenegihugu agasukari bari bandikiwe ubu gasigaye gakora inzoga itemewe n'amategeko ariyo bita umudiringi. Eka ngo no ku binyobwa vya Brahudi ngo niko bimeze. Rino soko ryacu ririgana ingene uwahoze arongoye intara ya Mwaro apfumbatishwa n'abo badandaza bikika mu kiza. Umugwizatunga bitagerutse akorera kuri depo y'Inyakararo, ikiyeri cari canditswe ku giciro ca leta cagurwa amafaranga 2,500, ubu kigurwa amafaranga hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8. Mwumve namwe iryo bara ku hantu hari indongozi nkabura amatari yamwihereye isoko akama hitana amafaranga hagati y'umuriyoni n'ibihumbi 500 kundwi avuye i Bujumbura ajya mu mabanga ya misi yose. Muri kino gihe haherutse gushirwaho inzego shasha. Abanyagihugu bo muri komine ya Mwaro basaba leta guhasha indongozi zose zimonogoje mu biturire, ikongera ikabashishoza imbere yo kuzeza abantu amabanga. Mu makuru ajanye n'indero naho abigisha bo mu mashuri y'imyuga bafise impamyabushobozi zo mu bwoko bwa A2 na A3 basaba leta kubakomorera amafaranga yo kumushahara yabakase haraciye amezi 5. Mu gihe abarimu bari basanzwe bafise amadeni mu mabanki batanguye gufatirwa ibihano vyo gucererwa kwishura, bamenyesha ko batagishoboye no gutunga imiryango yabo muri kino gihe n'ibiciro vyaduze muri rusange mu Burundi. Innocent Valentin Singira nkabo aratubwira idonido
kubijanye n'igitigiri c'amafaranga yavuye ku mishahara y'abo bigisha bo mu mashuri y'imyuga. Umwe mu bigisha bo mu mashuri y'imyuga bafite impamyabushobozi zo mu bwoko bwa A2 na A3 yaganiriye na radio RPA amenyesha ko haciye amezi 5 bakuwe ku mushahara w'amafaranga 315 baca batangura guhembwa amafaranga 158 mu gihe n'uwo mushahara wa mbere bahorako warakayobera abahinga ingene bawubamwo no gutunga imiryango yabo. Mwa kino gihe ibiciro vyaduze mu Burundi, abo bigisha basaba leta eka mbere uhereye ku mukuru w'igihugu ko bobatunganiriza. Twebwe abigisha bo mu mashuri y'imyuga turakwije amezi 5 kuva mu kwezi kwa kabiri tubona umushahara wacu, tuvuga baraduka ikintu bitambo batike twara ku majana 315 donc abasoma diplome A2 na diplome A3 bakabadeshera ku bihumbi 158 ku buryo bishaga aho tubaho dusabwe na kari duhemba na make ayo twahembwa yatunanira kugira ngo dushobore gutunga umuryango kubera isanga ry'Uburundi ryataye agaciro. Niyo twasaba leta ko rifata mu minwe n'utwo duke twari dufise ikatudusubiza n'umukuru w'igihugu avyumve. Abigisha bari basanzwe bafise amadeni mu mabanki batangiye gufatirwa ibihano vyo gucererwa kwishura, eka ngo bari mu kangaratete babuze ayo bacira nayo bamira, kuko no ku mabutike bahora bafata akadeni mu gutunga imiryango yabo ngo ntibigikunze kuko baheranye amafaranga menshi. Ukuvuga ayo bafise amadeni ya banki ubu bariko barahabwa ibihano kuko badafite uburyo bwo kugira ngo barihe ayo madeni. Twarasemereye twaranditse amakete bushamango ntituraronka igisubizo, ntituraronka inyishu. Twebwe turababwa cane n'ingene dufise imiryango, iyo miryango dufise turashobora kubona ingene tuyibeshaho, ugasanga amadeni ufise mu mabutike dushobora kuyariha kubera izombo. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga kugira agire ico ashikiriza. RPA Amakuru y'umutekano naho kubugwaruka rw'imbonerakure rwagumye rukoreshwa n'abanyapolitike ku nyungu zabo, nizo vyatumye bata umurongo ndetse bakaba banashobora kuzoheza nabi cane. Ivyo bishikirizwa na Nsengiyumva Amisi, umwe mu gwaruka rwo mu muryango w'abarundi bakunda igihugu Rapide Seruka. Ni nyuma yaho mu ntara ya Ruyigi ugwaruka rw'imbonerakure rukubitiwe rugashaya n'abanyagihugu rwariko rwiba amafaranga. Kurikira Nsengiyumva Amisi ahasaba izo mbonerakure kuva inyuma y'abanyapolitike bazita mu kaga bakazibuza kurondera kazoza kago. ibintu n'akambaro kibara ibi byaraye bishikiye ugaruka rw'imbonerakure n'ibintu biteye n'ubwoba ku bagendera Burundi canke ku Barundi. Nibaze yuko bino bintu vyoba icigisho ku Rundi gwaruka gwitwara nk'imbonerakure. Ubu urabona yuko imbonerakure inyuma yo kwizezwa ko aribo bavuga rikijana, inyuma yo kwizezwa ko aribo bene igihugu, ko ari bari hejuru y'igisirikare n'igipolisi, documentation n'izindi nzego zitandukanye z'umutekano, ndabira aho birushikanye. Gwarakoreshejwe n'abanyepolitike babizeza ibitangaza, babizeza kuzotunga, babizeza baha ibigenda n'ibitagenda. None ndabira inyuma yuko barukoresheje rwabuze kazoza, ntirubona imbere, rurava imbere ubu ubabona umwiza. Niyo mpamvu kubera gutakwize ivyizigiro vya kazoza bamaze kwigurupa kwishemwe imigwi. Ugwaruka rwa mbere hariya mu Gasarara rwaturiye abantu, abandi rurabakubita ubufuna amabuye mu mutwe. None urugwaruka nyine rw'imbonerakure uwundi mugwi maze kwiha gutegera abantu mu mabarabara, gutegera amamodoka, abantu biviriye gutembera canke mu budandaji bwabo, bamaze kuba nk'amabandi. Nimba bageze kuri etape yo guhagarika amamodoka bagasohora abantu barimwo bakabiba amahera n'ivyo bafise, ibi bintu birateye ubwoba. Birateye ubwoba ku gihugu gifise amategeko, ku gihugu gifise inzego z'umutekano, kubera iki gihugu ntikiri muri seserofe, ntikiri mu bihe by'intambara. Urugwaruka ndaruhanuye ruva inyuma y'abanyepolitike, gwige kwigwanako, kuhiga ubuzima, gukora ibikorwa bizobagirira akamaro muri kazoza. Nayo ubundi aho rukorerekera bizorangira ababakoresheje aribo babiyiciye canke bakababoha mu busho. Mwibuke abakoze burya bwicanyi mu Gasarara barafunzwe, abandi baromotse.
n'aba barebe bakoze bino bintu byo kwiba abantu guhagarika amamodoka bakayasopa mwumva ibyababayeko rero nyabona ukwaruka rw'imbonerakure ibi bintu bigaha icigwa mumenye yuko mwahenzwe mu guhemukira bene wanyu. Ubu naho tutandukire amakuru ajanye n'amagara y'abantu, abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu bamenyesha ko ubukene bw'amazi buri ahatari hake mu gihugu ari intambamye kw'isuku ibitaborohereza mu kugwanya ikiza ca kolera. Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bumaze igihe buhimiriza kwirinda ico kiza. Bamwe mu baganiriye na RPA basaba ko ikibazo c'ubukene bw'amazi cotoregwa umuti mu maguru masha. Ukuri kuva kwa mbere nta mazi dufise, nta mazi kuri dufise, tuguma duhangayika Kamengese nta mazi dufise, nta mazi dufise kweri. N'abo bantu rero dufise n'amatwarete yo mu nzu n'ingorane, kandi havugwa yuko hariho indwara ya kolera. Kolera yabaye ndanse ngaha jesi ndabona umugwayi mugabo bose baguma bavuga yuko kolera iriho kubera n'abajyanye badandariza mu masoko bagiye badandariza mu mabarabara imicungwe imandarini imihwi babategeka kubifuka kandi babategeka no kuvyuza none bavyogeshi kandi atamazi ariho ukundi mutugirire ukuntu tworonka amazi abe menshi. Ikibazo dufise amazi naruteye ikibazo kolera yo iriho ntiyobura kubera atamazi ariho. Ndi mu Kinama mu Carama muri komine Ntahangwa mw'isoko isuku n'ikirenga n'ukuri abantu barapfa gufungura. Ikibazo c'amazi n'amazi nayo uburyo bwo kucikingira buragoye ko kolera ubwa mbere na mbere kuyikingira n'amazi atamazi ahari biragoye. Uburyo bwa kabiri ni uko leta ibifata mu ntoki. Ego cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ry'Abanyaganda buriko burahimiriza abenegihugu kurwanya ikiza ca kolera no ku masantere de santé atandukanye barabihera imbere gutangura akazi izo nyigisho zanze baherako ariko bigoye cyane kubera yazi yuko ikiza ca kolera giterwa n'isuku rike. Iryo suku rike rero biragoye kurwanya aho duherereye ngaha mu gace mu ntara ya Ngozi muri Butanera nako bya kino gihe biragoye kuko ikibazo c'amazi ni ikibazo kigoye cyane. Nk'ubunye kuri mukuru wa Ngozi hariho amakasiye yaheze burundu agakinjira n'ikintu kubona amazi mu marobine yarumye. Dufate nk'akarorero nka kasiye Muremera, za Rubuye, Kinyami, reka naho yitwa ngo araza ushobora kuyaronka rimwe ryonyene mu nzu, aho naryone usanga akanya gato abadafite abo babika amazi bayavomera nko kugira bashobore kuyabika n'ikiringo na gitoya kugira bashobore kuronka ayo bakoresha. Bigoye abajanye urumva bashobora kwikora muri ya myonga mu masoko atandukanye, uraho umuntu ashobora gukubita ibirometero 3 canke birenga 4 kuduga agiye kurondera amazi. Rero amazi ikibazo cananiranye vyaranse gose. Muri ico gihe rero uca yuko bidashobora gukunda kugira umuntu ashobore kugira isuka k'amazi. Nk'abafite amazi hoho amasarete yo mu nzu ayo barugaye. Ni ukuvuga dufatiye nk'akarorero ku amahoteli hageze igihe abadafite imiduga yabo bashobora kuvoma amazi baca gukota ntuze imiduga ivoma amazi ayo bashobora kuza barakoresha ku munsi. Urumva yuko ico kiza kiragoye kurwanya kabiri, kiragoye kurwanya mu gihe ikibazo c'amazi kitaratorerwa umuti. Dusozerere ku makuru avugwa mu bijanye n'inkino. Umugwi wa Dinamo niwe uzoserukira Uburundi mu nkino za Road to Ball mu mwaka uza. Mu nkino za nyuma za playoffs uko ari ndwi, Dinamo yatsinze 4-3 z'urunani ibona gukatisha itike yo guserukira Uburundi. Urukino rwo kuri no w'Imana Dinamo yatsinze urunani ku manota 68 kuri 51 y'urunani. Amakuru arambuye kuri iyi nkuru ni mu makuru yacu yo kuri no wa mbere. Nino ngaha mbere duciye dusozerera ano makuru, nkaba ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wanyu mukatega amatwi naho utaha.